none waje kundega kwa Andy nije na telefone waje kundega muri STV kunda babumuta abonye hari yindi shanda kurabe abonye hari yindi shanda kurabe tumurabayo cyane benshi bari bazi yuko turi mu rukundo ariko jewe ku ruhande rwanje ntabwo namukunda vya grave. Uvuze gute? Banzureke ntabwo namukunda vya vrai. Ni nk'igitutu mitamara nayo iratanguye. Urukundo ni nk'igitutu. Igitutu nabwo kiba ari cyo kibona ariko ntushobora gufata. N'urukundo rw'iyi minsi nuko urarubona ukumva ko rubaho ariko ntashobora kurufata nkuko bishaka. Eko igitutu kizizuba ryatse. Yes, nubwo ari ku muco bitari igitutu kiraza. Mbiriza jewe namuhariye kuva kera. Ahubwo sinzi ikindi kintu uwo mwapanze nawe. Oya je ntavyo. Mbere naramuhariye murabizi birahera. Ni ikintu catuma ndamwirukako cyane bona vive. Kari kajya kanu kanje. Nta kindi rero maze kubironka ishavuye heca hinzigirihe. Muyo. Ayo umukobwa. Okay. Cyose ni mu muco. Bitanguye gutera imitoma rero. Wewe nshaka kubyishizemo gari ibyo abari ibyo. Agomba tanguriye. Cyo umenga gira tangure gupanga. Mr. Mugani yesa kundinde. Kwa munda none bishatse. Nikumengo. Ni nae. STV, every story matters. Yes, bakunzi ba STV, muraho meze fresh, je meze good, I'm good. And namwe nizera ko meze fresh ko bimeze neza Imana ni kuvuga ati usimana ishimwe abamizirma. Sinzi hama kandi abantu fana bacu mwese sindiko ndihuta je ngiye kuvumbura. Ivyo ngiye kuvumbura rero amatwa nsumira Baraka ari kumwe na Viola. Murazi ibintu bapfuye ibyo baciyemo ariko nkaca ndonga message ivuga ko bari kumwe. Je vyankoze ko we nawe rero ngiye kuraba by'ukuri nivyo ndamugire Kaboss agire yitegure nkababona kuko bintu byo kuvumbura birabesha bazeye. Mwe abafara mubona gusa twa postinze hajya ari gihe tuja kuvumbura tugaswata. Niyo mpamvu no mwiziza cyane nagoma telefone Kaboss ndamugire jiyaho ngiye nkabasanga ko ca ndamutelefona ndamuha adresse ahadusanga ariko byagenze fresh gusa imivumburo hajya buri rimwe turatera amaswata. Oyo mani vipi? Urazi rero rasta urazi kuri barondera ba Viola na Baraka muvugane bakigirira byinshi nyene. Jewe hari ahantu mvise bari kandi bari kumwe je rero ndatangaye kumva ko boba bari kumwe. Wewe ngomba ngende ko baraba umva ngiye kubavumbura nkababona cyane gutelefone ucunyaruko wo muri tayari tu. Poa na sove. Poa mukanya bye. Sabo. Yes, STV tujane rero je namwe nk'abasheri banje ba grand frère na ba petit frère bose ba mama na ba papa mugumane nanje twigire kwivumburira tujana no munsi. Afana rero twigumanire kimya ibintu bigende fresh. Cameraman twende basi man. Kamoto kanje kweri misi katajya show mu kigani. Mu munsi nzoza kuvumbura kamoto kaci kazima. Nzomanga twegere cameraman. Mani natwe kinyakini tangu abandi sasa isa njeno bakujeje Odi sawa mezeleze Viola ni sawa? Ule makani. Ngo mpere karibu hanze. Kandi tuturira hanze.
none hari ico ega wabo sina mayibu ndisizaga moto hanze niyo mpamvu umwe na kamera umwe na kamera kumeze Baraka kandi bamubonye rero kari hafi ndamutsisha numvise kuva ryari mwarakundanye oya inguko nyene ingumeko ega n'umura mako kwanza samurani ndabwo kumunda kuri kabiri urashikisha mabuta Rode. Sana trip. kuva ryari mwahuje muri sasa ushobora gutelefona ukamugarako na wewe bazi ibyo mwacanye n'amamiliyoni mwarayahaye ariko mu kanya gavuga cumi koze dunia andakunyesha muri kumwe banze umwe rimwe babyita gusometa somete badashaka kutuberanye nabo bambwira ngo turaberanye na baragakunda abantu none ko rubuto kuri umutsawa warirengeye wewe bajya kujama kabuse batelefone kabone kwita ukavuga ngo bambe ngo nyoza hari iki uyu kwa bora bijyo n'undi muntu bari bijya naramubabariye kandi kubasanze bimeze hari igihe nyine cyo gushira kuri byagenze gute sasa ntabwo bisanzwe ako nizere ko byahereye kujya musa kwa musanze mupanga oya ahana suko ahubwo ndakubwire tuhagenze kandi umufashe wo kuhabona ndazi ko byatangira kose cyane kuvuga Kaboss na Baraka twabakundanye kandi byanyazo kiriyemo uko byagenze muri bo bagashobora guhumukiranira nanjye nkashobora kubyivangamo nuko n'icyo nagomba Kaboss n'umubeje niyo mpamvu mwana mugwanira sometime rabinge na savre onaye fresh boss nyene kujusha vu uje kugwana What? Livanda muramutse none umudemo wawe wakera muramutse no kuryo vraiment sio fresh sheri nangaye hivi sasa mapenzi yanatarudie kuwa moto moto and mahaba ndi niko byibaza Kaboss fresh sasa jewe rero nkuko nababwiye Kaboss yaraje kuri STV kandi waravurugize byinshi warakijije byinshi ndagushimira muri byose ariko mpamagarira Baraka na Viola ibintu tubikure mu nzira kandi ndashaka kuvugana nabo nikamwambia tuzi icyo mwari murimo ariko reka ikintu gihari aujourd'hui yaje baba neno lako sasa Oya shaka kumenya kwanza impamvu base kunyita bavuramo nimbuje gutera imitomo ushaka kumenya n'impamvu batakwitavye kanicare kwanza natwe turaguhagarara gagenda rushe rasta ngira nicare ngana je narindusha icara no kuri uko je narushe ati mucamu ushaka kumenya igituma twase wo kwitama nje ushaka kumenya wari mu murima w'umuceri ngira ngo umba nunavyiwe none waje kundega kwa handi nije nije na telefone waje kundega muri STV shaka kumenya kondushera shaka kubimenya kwana baje nyine shaka kumenya kunda babumuta abonye hari inda shanda kurabe abonye hari inda shanda kurabe tumura bayo cyane Kaboss Marizia basitwende basi ivyakuzanye so kina jogana n'abakobwa babiri kubadida none kwanza kutiyumvira impamvu aba basigaye bahuza uko abo
usanga hari impamvu zabo nyine abakobwa bubone nuzige ni fake ni fake cyane apana fake gusa fake cyane gusa sorry Vivi na Baraka fata mikro neza Urashobora kuza guhagarara ngaha. Cumenga ni pastor ndiko ndavuga ijambo Ngaha. magarare ngaha Cumenga ni amagomba bwire mwebwe Cumenga ni pastor ndiko ndavuga ijambo wanje Cumenga ni pastor ndiko ndavuga ijambo Okay nitaye kuvyatumye mumenya no musubirana kwanza wewe sinite kwa mene phone chego byaci hagati yanje nawe kikuru nagambira ba fans ba STV nayo kumenga uri kurarapura ma banzwe kiyandi wetekereza ama icyanzanye ndazuru nubwo utabizi gusa urabimenya Okay ingorane ndaza ba fans ba STV barazibonye zaci hagati yanje n'uyu Kikuru ubumuntu ari ubumuntu nuko shaka kwezi ingorane ziri hagati yanje namwe abafans ba STV barakurikiranye ibiganiro byacu hari aho bambonye nk'umuhemu hari aho babonye nk'umuhemu aho babonye wowe sinzi umwe wese afite ukuntu bamubonye ariko baravye vyabaye hari ibyo batabonye vyabaye kubwo bambonye nk'umunyamakosa ariko ntibashimye kumenya ikintu je cyo cyaratumye je na Baraka tutandukana ikintu mutari muzi jewe na Vivi benshi bari bazi yuko turi mu rukundo ariko jewe ku ruhande rwanje ntabwo namukunda vya grave bivuze gute banzureke ntabwo namukunda vya vrai kubera mufatanye ryara banzureke vanganye ubu mutangiye kuvuga ngo ntimwakundana vya umvirizandi jewe Baraka je bambonye nk'umunyamakosa ariko ntibazi impamvu je navuye kwa Baraka wavuye kubera ikirere tubwire twese gana byo si ngombwa ko inuze ya Baraka akoresheje ngombwa nanje ngabare nkoresha we yakoresheje ide gute yo kubivuga yashimye kubishira kuri TV nawo muvanze iki kikugarukanye ngaha namwe udashaka kubivuga Okay jewe nje kugira ngo turayo kwanza n'uwavuze imemeko burya twe tubayeho kumanga itenge je nabizi urumva ikibazo cyabaye hagati yanje na Baraka cyari ikibazo kinini nubwo nyene atari ngombwa ukija kuri TV yanyu kubera Baraka namukunda cyane namukinyi w'amafilme nkuko nanye ndi mukinyi w'amafilme namukunda ku buryo bwuko ndanamubonye ari kuri scene n'undi muhungu narafuha warafu yes ariko nyuma y'ivyo hagiye hari ibindi bintu birambabaza nk'umuntu ukunda tuza ko uri ukunda umuntu wamufuhira cyangwa ukamushavurira niko gufata decision nubwo byo nakoze bitari byiza nashatse kwihora cyaba ngombwa ko shaka guca ku mugenzi wiwe kugira ngo sinashatse ubwenda bicishe kuri ekra nkuko yabikoze ariko nashatse kwiciza ku mugenzi we kugira ngo byibura nayo numve ko yobabara yumve ko urukundo rubabaza kuko urukundo ni nk'igitutu mitamara nayo iratanguye urukundo ni nk'igitutu nabwo kiba ari cyo urakibona ariko ntushobora kugifata n'urukundo rw'iyi minsi nuko urarubona ukumva ko rubaho ariko ntashobora kurufata nk'uko ubishaka ariko igitutu kizizuba ryatse yes nubwo ari ku muco bitari igitutu kiraza
hama Baraka ivyahabaye ntitaye ku vyo nakubabajemo ntitaye ku vyo wambabajemo tutarakundana ntarazokubwira ko ngukunda wari umugenzi ubishatse icambere I'm sorry vuga mu kirundi I'm sorry umbabarire Yibagiye ko nize. okay cyo ntacyo bitwaye aho nyene kwanza kandi uri gusaba ikigongwe nk'umusoda nk'umurobere ngo ngubishatse yes umbabarire nushange oya bro ico sikigongwe uje gusaba wewe uri seriya ahubwo none uvuga ngo ubisha okay atabishatse ntaco bigutwaye savediko ni kuvuga Andy ofete ibintu vy'ubu nakubwiye ari ibintu mane gaje murangyoye none tuulizane kwanza sasa we ukipenda usipendi sawa niyo mpamvu nanje kumusigurira urumva abishatse akubabara abishatse biramusha bishaka bivanye biramusha ashobora kutabishaka bivanye n'ishava afise wumva bica bimusha we ntibikuraba Umviriza. wahejeje akazi kawe jewe gikuru ni uko nzoba naciye mukuri urumva none wewe okay basi tumuvuga ati jewe bihere vy'ishavu si ivyo iyo bari ivyo sinekuza buke buke umva ntukeneye ko kubahararira rero kusiba nivyo ni kwa kuba Andy iyo bitaba ari ivyo nekuza nahikumbwira ku ifone chance kwitaba nkabiheba nibisanzwe mugako ko nashatse yuko ingorane zihera cyangwa uri kura visa kandi kamo musubire mube hafi na hafi gato ukora umuti ivyo garukana Mr imwe y'abashinwa ivyo yumvira sivyo gusa gikuru umbe umuzoja mugura itongo we umuzoja mugura igitego ivyo reka ivyo vyitongo vyaraheze ndibaza ega jengere ndakubona mesha gwe ivyo umviriza ngo ubishatse I'm sorry umviriza braza ivyo vyitongo vyaraheze ingorane yavyo ndibaza vyaraheze nanziga ifisemo nanje nabyo ndayifisemo kandi mugiye kugabura ibintu bihere neza na neza igihe bitegeza guhera birashuka mbona nabi kubera twabikoje kujya bikahera yewe iyo umaze kumenya ukuri wamenya yuko byose ari bisanzwe kuri isi arumva kandi kuba nemeye ko tugabura si kuvuga ngo nuko iyo nshaka ibintu byo kuburana ngo ari kunsinda ariko gutsinda nta cyabona yarafise yaragifise we ibyo ntitubisubiremo ko wavyemeye birakwiye urumva rero niyo mpamvu basi musaba ikigongwe neza ndagusabye musaba ikigongwe neza uri romantique neza basaba gute uko ushaka ariko neza apana ngo ubishatse bro okay Baraka ntaragukunda tutarakundana twarabagenzi urabizi cyangwa sivye ga urafise duro kuvyaha Ndabizi. okay nayisanzwe nkurikirana ibikorwa vyawe ugakurikirana ibikorwa vy'iwanje ibaye ngombwa ukabipostinga ceje nkabipostinga urukundo ruca rurazamo gukora umuti kuri ubwo ibyaciye ni ivy'isi kandi bazasije nakoze amakosa kurusha abandi bose babayeho kandi wese wakoze amakosa kurusha abandi bose babayeho nimba ari byo wankoreje narakubabariye ku ruhande rw'iwanje ku ruhande rw'iwawe ndibaza bashobora kumbabarira Anje narakubabariye Wazumvise yasubira mu tuntu Anje narakubabariye okay kwanza ndashimye merci kuba udashoboye kwitaba ivyaciye byose ukambabarira hama ngiye kuri Viola Vivi sinitaye kumenya uko wankunda vya nyabyo cyangwa je nakunda vya nyabyo ushobora kuba nagufashe nk'igikoresho cyangwa ukaba wamfashe nk'igikoresho ntabwo mbizi so nawe umbabarire sawa nta kibazo abantu bariko baramwumva ivyo avuze Jana je narakubabariye kandi cyane niyo kumubwira waheka imisaya
niko asanzwe nimereye. ariko nawe bivuze nabi yandi ngo sorry yabivuze nabi none tugire ega ari abantu babasoda tubatahuruko sasa je ikintu mbona ni iki sivyo Kaboss burya uko wansavye ko ukeneye aba sivyo muvugana niko nabo bansaba ati ande ndifuza kuganya iki kintu sivyo bisigura ko mu buzima twese turakeneranira kera wabona umengo nikosa ndabyinjiyemo ariko ni nkuko nubu hari utari kubaronka ntahari ntabigufasha kuba nabigufashijemo niko nabona yofasha mugamira ajya mu buzima iyashu y'umuntu uyiriye no kuri birababaza nukuri birabisha umuntu agutwara iyashu yiwe ni nka kurya umuntu kugurana amahero gaca ureka kuyamurira yakuguranya gukunda atari ko yarafise menshi ugasanga n'umutima yakugiriye ikigongo y'ibibazo harimo canke iki je ndibaza ubucuti nubwo mutari kuba mufise bunini ariko vyiza kubaho gusa umuntu ataco mupfa urumva ivyo byose birafise ico bimaze sivyo ivyo byose birafise ico bimaze kumva gusa ko ataco mupfa n'umuntu canke kumva ko mwababariranya hagati yanyu gusa usaba ikigongo nk'umusoda umudemu wawe nimbuzo umusaba ikigongo canke umugore wa no mama yangu bizokugora uvuga ngo sorry abakobwa nibo basaba sorry bisigura ariko arikura tumugirene tumutunga uko nyene akundi wamubore vyavure no je namuhariye kuva kera ubwo ndavyumva numva umenga ashaka mube basa bagenzi mbiriza jewe namuhariye kuva kera ahubwo sinzi ikindi kintu uwo mwapanze nawe oya je ntavyo mbere naramuhariye murabizi birahera n'ikintu catuma ndamwirukako cane bona vive kari karya kantu kanje nta kindi rero maze kubironka ishavuye heca nk'inzigiri he nk'uyu ko muramutsa neza ati fresh muramutsa peace peace ego nubwo tuzogabura hazogira igihe dukeneranira ivyo urabizi yuko umuntu musangiye urubibe mu parcelle canke itongo mwaba mukeneranira niyo mpamvu ntiyonyihenurako jeje nkamwihenurako kuko bitebe bitebuke hari igihe hazogira urondera uwundi niyo mpamvu jewe naramubabariye nta birebire duhuye nzomuramutsa none yashaka zondamutsa umva nta kirenzaho abantu rero abantu bava babona akamenyatsire kacu mugwanye mu nda bace bagazi yo basubiranye nanje kuri titre niko nzogira ati barasubiranye karabaye kandi uko nyene niko nikorera kaganye mbom antuka ikintu kimwe umenya umuntu uko yoba yasavomiwe uko gusavye ikigongo kose yakisaba nabi yakisaba neza kugira ronka n'umwanya umuntu yivolonte yava hana rondera umuntu amusaba ikigongo vyo nyene biba biri ibintu bikomeye kandi urazi ko bigora benshi gusaba imbabazi je kintu basaba mwiteka ryanyu neza na neza uyu mwagwanye mu nda nawe mugwe mu nda uyu jamaa yako sasa mugwe mu nda tuna rentre nabo barashikirwe rega nibahere kwa Yesu nene vyahetse kubohabo ibintu gamengo mugwe rero mu nda tuce dutaha mugwane mu nda abagenzi bashasha turi muri 2023 umwaka w'ibi 2020 navuze nabi gamwene data 2023 biri mu kiganiro uzosubire kuvyumva nimundenganye mugwe mu nda umujama wawe none dutahe ega nimba vyaheze agashavuga kubadida jeshi so and nubwo wabikwace bishaka jewe nkuko bivuze turakeneraniye usoda kweli umvirizandi turakeneraniye ubwo wabikoze atabishaka urumva turakeneraniye urumva ni kuvuga twebwe turabakinyi b'amareresi akina film ejo dushobora guhurira mu kikorwa runaka iyi bifu ntizogaragara kandi sina ngombwa ginagaragara kuko akazi aba akazi ushobora kumukwenera muri groupe yabo dukinana cyangwa nkakenerwa muri groupe yabo mukinana kuko abantu dukina amafilme bwa dutembera ibisugwa bw'iyi bifu kigaruka kandi okay bari mu nda mwe nanewe kumengo sihuri nawe baye umusore nibuga ne nibuga gwana muntu rero kajya kera yari aize imizinga mugwe mu nda rero kwa kwanye dutahisha umugenzi ega barabizi kwa
nasi bishaka ibintu bisanzwe mugani yese akundinde kwa munda none bishatse niyo kumengo ifu ni nahera saza mukine ba none kwigorora mugwe munda none mugwane munda basi nk'abagenzi mwaraba urukundo ntiruvyuke ayo umukobwa okay cyose ni mu mutwe Rutangure gutera imitoma rero. oya nshaka ko ubyishyizemo ko ari byo aba ari byo agomba atanguriye Cyangwa umenga gira tangure gupanga. Mr. Nzombona. Hari Mr. urayitinya Ni hatari. Nacho mvuze. mugwe munda Fiora dutahe aje cangenda n'abafana muvana ngera ntabaseze Bana mu ndakazi babi. Ndi wibagiye akazi kawe. ifate Nawe vyakunaniye vyiwawe nabafashe. ifate basi ifate basi nkuri kuri senge ifate nk'ukashi ifate nk'uri karashuti Bayikuri ane gusa habi. Yes STV chance basi dogo meze neza ndabashimiye cyane mwebwe mwese mudukunda mudukurikirana every time every day twe turi abantu banyu vraiment so commentaire zanyu about iki kiganiro kuko murazi vyapashije Imana ishimwe kuri twebwe tutahura yuko inyuma y'ikibazo hakwiye kuba amahoro kandi nyuma y'ugwankwa hakwiye kuba urukundo rusumba ibindi bintu byose rero kujya mudukunda kujya tubakunda niko turyoherwa n'abandi bakundanye so ndabaye ikaze kandi kuri STV ndanabashimira cyane mwe byumva mutima kungere mwatubaye hafi kubabaye hafi mu impanuro uyu bose yararonka ibyo ariko ararondera dushimira mwebwe mwese vraiment mwaratubaye hafi kandi turabakunda cyane je ndabaye ibibizo byinshi sana yes merci beaucoup bye bye ciao ciao STV, every story matters.